ikiza c'ingwara ya coronavirus ni ikiza kibangamiye isi yose nk'uko rero leta y'u Burundi idasiba guhimiriza abarundi inyifato bo kwifata kugira ngo ico kiza ntigishike mu Burundi mukaba muzi ko kitaranahashika. Aha rero ni muri Eklezia Katolika niyo mpanuro batanga. Dieudonné Niyibizi mu misa yasomye kuri uyu wa Mungu yarahimirije abakirisu mbere n'abatari abakirisu bose gukurikiza impanuro z'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu ntumbero yo gukinga ico kiza ngo ntigishike mu Burundi. Tumwumvirize. Uko mugize imisi mu byumva yikarema y'uyu mwaka yahuriranye nuko hari kiza c'indwara bita coronavirus cabaye akaranda kw'isi yose catanguriye mu Bushinwa. Ibihugu vyahora vyibaza ko bishoboye byose birahaye bibona ko Imana ariyo nkuru. Tugira Imana tweho kubera imvo nyinshi twagumye twemera ko Imana ariyo nkuru kuko ariyo iragira kumanga igacura kandi ikagucira icanzo aho umwansi yagucira icobo. Ivyo mugabo ntibikigere bitwibagiza ko Imana ifashwa kandi ko n'Imana igira aho imaniye. Nico gituma no muri iki kiza ca coronavirus mu kubasaba ko mwokomera muri uko kwemera ko Imana ariyo iguma ari ndavyi yacu, ndabasavye kandi ngo mugume mwitwararika kugira inyifato yerekana ko mwemera ko n'Imana ifashwa. Ni muri iyo ntumbero nkengurukiye amaparuwasi n'imibano yose yamaze gufata nkama ingingo abayobozi b'igihugu cacu bamaze gufata zerekeye ahakuru ukugira isuku no kwirinda kwanduzanya. Kwirinda kwanduzanya turanabitumwa na rwa rukundo rwa Kristu rusaba kwitwararika no gukingira ubuzima bw'abandi nk'uko tubigirira ubuzima bwacu. Kubera izo mvo zose mu kurindira izindi ngingo zofatwa, Kamwungere mukuru wanyu nshimye kubatomorera muri iri jambo inyifato ibereye mu masengero yacu nk'uko nari maze kubituma n'umunwa kugira ngo hose hakurikizwe kumwe kubw'ineza yacu twese. Ubwa mbere abakristu mwese kubw'urukundo mufitaniye no kubw'umwitwarariko wuko uwanduye atokwanduza uwundi, nimwirinde kuramukanya mukoranako. Muramukanye gusa mu majambo canke mu gukiriza ikiganza kurya dusanzwe tubigira iyo turi kure na kure. Nanone murabizi igikuru mu rukundo tubigirana. Ubwa kabiri mu bibanza byose muhuriramwo ku masengero canke ku nyubakwa z'inama nihabe amazi n'isabuni yabigenewe, kandi abakristu bose canke abaje mu nama bakarabe neza imbere yo kwinjira, bongere babigire mu gihe cyo gusohoka. Bwa gatatu mu kwicara mu isengero canke mu nzu y'inama aho hose bishoboka nimwirinde kwicara mwegeranye rwose kuko bishobora kuba intandaro yo kwanduzanya. Ikigira kane mu gihe cyo kuninahaza isakaramentu ry'ikigongwe, abasaserdoti nibatondeke neza abakristu bareke kwegerana no kwegera uwuramukiwe kwirega, ku buryo akabanga k'iryo sakaramentu kaguma kubahirijwe, uwirega n'uwiregesha nabo ntibegerane cyane. Mu nkuka y'imisa bwa gatanu muri cya gihe kitegekanije cyo guhana amahoro, umusaserdoti nasimbe rya jambo ryo gutumira abakristu guhana amahoro kuko na liturujia isanzwe bitegekanya gutyo mu bihe bimwe bimwe. Bugira gatandatu mu gihe cyo gusangira abasangizi bose nibabanze gukaraba neza n'isabuni babone kuza gufasha umusaserdoti kugabura igihugu c'Imana mu mubiri wa Kristu. Ubusanzwe arwaye inkorora n'ibindi bisa n'ivyo nabangire ntakora ubwo butumwa uyu munsi. Ubugira indwi ari bwo bwa nyuma abakristu bose baja gusangira bashitse imbere y'umusangizi, baba abahagarara canke abapfukama, nibarambura amaboko batega iminwe. Byongeye muri iki gihe cyose hazoba hakiriho agakaranda ka coronavirus, ugusangira mu gutega ururimi birahagaritswe. Hari ubugombye kubigira nibamwibutse atega iminwe. Uno nawe naca bigamburuka nk'uko nyene bibereye umukristu yiteguye kwakira Kristo. Bakristu nkunda, aho ngize imisi ngendera narabonye ko izo ngingo nka zose mwari mumaze gutangura kuzishira mu ngiro. Ndasubiye kubakeza nongera ndabakengurukira. Ndabasavye mugabo ngo ntimudebukirwe
iyo nyifato ibereye muyikurikize no mu mibano yanyu kandi muyigishe n'abandi. Mugabo rero hejuru ya byose mwemere kandi mwizigire Imana y'umukiza wacu, maze muri uko kwemera mubandanye musabira abamaze gufatwa ngo batore imitende ku bubasha bw'umukama, bamaze guhitanwa n'ico kiza ngo Imana ibakire iwayo. Musabire abico kiza casize mu maganya ngo bareme, musabire abaganga badatinyira ubuzima bwabo mu kwitwararika abagwayi ngo Imana ibakingire. Musabire kandi mushimitse ngo Imana imurikire ubwenge bw'abahinga mu byo kuvura, batore n'ingoga urucanco n'imiti ikinga kandi igakiza ako karanda. Sozereye ndabifuriza mwese kuzogira Pasika nziza, nkuko Paulo mweranda bidusaba, muze muyihimbazanye wa mwambiro mushasha w'urukundo n'inda nziza. Imana se umukama wacu Yezu Kristu nibahezagire mwese, mugume muremye murakoze. Bigiriwe i Bujumbura kwa 23 Ntwarante, Gervasi Bashimiye Ubusa, umwungere mukuru wa Diyoseze nkuru ya Bujumbura.